Kimwe novuga nk'iyo vuze pensée critique, ico ni ikintu novuga gikabura ubwenge. Iyo ukunda ibiharuro buri umuntu agira yiyumvira cane, kuko kwiyumvira cane bigutera kugira amakenga kuri ibi n'ibindi abantu bagize bakoze. Bimwe rero ugasanga nyene birimwo amahinyu, ugahera kukagira ukabikemura. Ijambo ry'imvuga ati umunyamakenga arakira. Ego. Hanyuma ikindi naco nkivuze ca modelisation, imbere yuko ikintu cose gikogwa umuntu abanza akagira akaciyumvira. Rero inzu ntuyihagarika uko gusa utabanje kwiyumvira uko uzobigize ihagaze ishusho. Rero mu kugiha ishusho ubanza gukoresha iki ibiharuro. Ego n'ibindi vyinshi muri make. Résolution des problèmes watoye ku biharuro vyawe yabaye yacizo biyahe. Novuga ibiharuro natoye iko ngerageza gushira habona kimwe mu bibazo bizokemura nababwiye ko ari kugerageza cyangwa gushushanya mu buryo bworoshe ukoresheje ibiharuro. Nko kugira ubucapi ishugwe rya gusaba gufata ikaramu n'urupapuro ukazungurutsa cyangwa ukaronka logiciel ibigenewe. Ariko ubu nzoguha fonction runaka cyangwa equation runaka tukoresheje iyi equation cyangwa iyi fonction. Ati ibabiri imeze uko nuko uzowuritoye, ati ishugwe rimeze uko nuko tuzowuritoye. Urumva ko cyari kimwe mu bibazo. Hama no muri physique nego birafise application navuga iteye imbere ku bintu vy'amaonde, gusa sinoshoka ibi ndabivuga ko cyane, ariko bizofasha hamwe n'ibi bya art na architecture. Sinzi ko ari umuntu yokizana hamwe noronka rero nk'ahantu kumwe nabivuze ho kugeragereza ubushakashatsi laboratoire. Ego nayo wamfashije cyane kuko ico ni kimwe mu ntambamyi ngira mu buzima. Hari ibyo mba nimba ati nzogerageza bimwe nkanabiheba bindi nkanavyibagira. Ariko iyo ndabigerageza nkabona resultat bitanze, nca nimba ati kino gihinyanyura kwiga ugira kibe gitange resultat nshaka. Muri Afrika ikamvuga ati nivyo turiga kandi twiga neza, ariko ukuntu twigana intumbero zo ku rwego rwo hasi. Cyo tumubona naho twiga twitwa abazi, ariko ntabyo dukora bigaragara. Oya. Hama ikindi kintu nagomba kuvuga kandi gihambaye ni kwabo bantu biyizi ko ataco bashoboye, ariko bavyumve ko bishoboka. Icyambere bomenya mbe ubwenge niki. Ubwenge ntabwo ari uburongerano, ese ubwonko bwuzuye ibintu, kandi n'umutwe wacu ntabwo ari kigega. Oya, ahubwo ubwenge ni ikintu, ubushobozi bw'ubwonko bwo gutorera umuti ibibazo bidukikije. Rero ntitube mu bantu gusa bagenda ku ishuri tubimenye. Oya, ahubwo tugende ku ishuri dufise ati ngiye kwiga iki kugira ngo nkemure iki muri society. Aho niho uzoba twitwa incabwenge nyazo. Hama ikindi bomenya nuko ibintu vyo atavyo burya. Ibintu vyo ntavyo, ibintu vy'Imana vyonyene nari vyo, nayo ibintu ibindi vyo byose ni ivy'abantu. Ivy'Imana tuvyubahe ntitubihangare, ariko ivyo bindi tuzi ko byazanywe n'abantu, naje tugirene tuvyiyumvireko. Hari naho twosanga ari aho bihenze, cyangwa ndetse bati aho bihenze ugasanga hari aho batageze, naje turagira tukongerako tukaronka ibindi dukeneye kugira ngo duteze imbere ubu Burundi. Ariko kandi ibisimbi bivugira guhakana ko atakuri na guto kuri muri ibi canke ibindi abantu bagezeko, ahubwo nanka gusa ko bifatwa nk'akarimbi ntarengwa kashingiwe ubwenge bwacu n'abazotukomokako. Oya, ntibatangure gukekeranya basi ku buryo vyavuzwe ati kinone ati bakivuzwe ati no kivuga uko naho ivyo babivuga ati bakegeranye ku buryo byakozwe ati none iki cyakozwe uko ati nta yindi nzira yo kugikoramo. Hanyuma uvuye ubwo rugero nawe kugira ati bakoze ibi ati nta bindi vyokogwa. Usanga intambwe ku yindi uhera hasi utera imbere natebe ugashika ku rwego rwo hejuru, ariko ubayeho byose uvyakira atacukekeranye ibukuri ibinyoma ivyo ukeneye udakeneye byose uzoguma
wakimira. Ego kirene nico ngira ko ntazogira umuntu acika intege, bimwe mu byo ariko akora bibona ku rwego rwo hasi. N'Imana mu kurema isi yatanguye isa nabi, intambwe ku yindi kugeza ku munsi wa gatandatu hageraho ibintu biba byiza cyane. Ariko kumvo zuko muri Afrika cyangwa mu Burundi cyo bintu ataho tubibona. Tuzi ko abazungu bicaye muri laboratoire bagatora inyishu z'ibibazo byose dufise. Twe ni ukwiga gusa hama tukagirana barindira akazi no kwiga hama batwigisha amasolution batoye ati mwe kibazo iki ni ikinyishu yaco ni hama tugaca natwe twiga ibyo nyene hama tukabahuko. Ariko nkundire ndabivuge turakwiye abanyafrika kugira nte gukanguka. Burya Imana ntiyashize ubutare mu Burundi, ntiyashize ibitoro, ntiyashize byose ibyo tubona naturel, hama ubwenge bwo kubihingura bivemwe ibintu kiwujana hanze. Ahubwo twebwe nitwe twagize nte twicariye turaryama, ntitwiyumvagirane kugira ico dukoze kugira ngo ibyo bintu kama biri mu Burundi tubona abandi batwara bagahinguramwe ibidufasha, natwe twicare tugerageze kubihingura hama turonke tubikuremo ibidufasha. turabona mu kuja bakunzi ba Eriko Mage TV, mwiwe mwaramutse umugoro wa mwiza Ivan aho herereye. Uyu munsi turi kumwe n'umuhinga adasanzwe. Ni umuhinga adasanzwe kubera ivyo tugira tuganire n'ivy'ubuhinga nyene budasanzwe. Turi kumwe n'umwe mu gwaruka nuvuga kare ugwaruka kuko murabona ko ndakuze gose. Tugira tuganire ku bintu bidasanzwe, ku bumenyi canke ku kintu bitwa ubuhinga bwa none canke recherche scientifique. Icyambere na mbere turabaramukiye. Amahoro. Mwo twidondora. Ego nitwa Salomo Mboninyibuka, nkaba ndi umukozi wa muri CETIC. CETIC kwa tayizi mu ndome zose ni Secrétariat Exécutif de Technologie de l'Information et de la Communication. Akaba ari kigo cy'igihugu ikorera munsi y'ubushikiranganji bw'ivy'ubuhinga bwa none. Akaba ari naco gihagarariye wa mugambi w'igihugu wo gushira ubuhinga bwa none no gushira ku buhinga bwa none ibikorwa vya leta. Cyo novuga mu rurimi rw'igifaransa digitalisation des services publics. Salomo, mu misi heze twarabonye ubuhinga budasanzwe mwashoboye gutora bw'ibiharuro bw'amashugwe ashobora gucapwa cyangwa ushaka gucapa amashugwe ukoresheje ibiharuro. Yego. Nyuma ya burya buhinga nta bundi buhinga muratora bushasha ko na burya mwatubwiye ko bwari bushasha ari bwo mwashoboye kwiyumvira? Muri make novuga inyuma ya hajya cyangwa yabijya nta byinshi ndashobora kubandanya nkora, ariko icyo nobwira abantu nuko gusa ibyo nari maze gukora atari bijya byonyene, nabise n'ibindi byinshi, ariko nashimye kubanda yereka abantu bijya kugira babone ko muri jewe hari ibyo nshoboye, hama baramutse banshigikiye n'ibindi byinshi nshoboye nshobore kubishira habona kugira ngo bigire akamaro abantu muri rusange, ariko vyihariye Uburundi bwacu bubitera iteka binabuteza imbere, kuko murabona ko iyo ari umwe mu migambi igihugu cyacu gifise. Ibyo biharuro byari biharo byo mu bwoko bwa trigonometry canke geometry. Ego. Ku bantu badatahura neza trigonometry canke geometry bo kumviki? Muri make sinzi utabitahura ashobora kuba yo batari umunyabiharuro, ariko ibyo ni ibiharuro dusanga mu buzima bwa misi yose, cyane cyane mu bijyanye n'ibyo gutumatumana kw'amakuru, ariko kandi n'aya mashusho atandukanye tubona, haba amashusho y'ibyakozwe n'abantu cyangwa amashusho kama y'ivy'Imana yaremye. Ego ibyo nibyo biharuro bikora mu bintu by'amaforme, ariko kandi no mu bintu by'ubuhinga. Ego. Zeko no mu vy'Imana yaremye bisheke ko no mu kurema Imana yakoresheje ibiharuro. Neza cyane. Hari no muhinga navuga umushakashatsi bita Galileo, ashobora kuba yari umutaliyano. Ego yavuze ati l'univers est écrit dans un langage mathématique.
dont les caractères sont les formes géométriques, les cercles, les triangles et d'autres figures dont il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Kuvuga yerekana ko isanzure ryanditswe mu rurimi rw'ibiharuro, kandi indome ziryanditse ni ibyo bitandukanye tubona, imizingi, inyabutatu n'ibindi. Ivyo bitorohera umuntu gutahura kiretse abaye azi urwo rurimi. Ego. Trigonometry na geometry navyo bitandukaniye. Trigonometry na geometry novuga ntibitandukanye cyane, ahubwo biruzuzanya. Ego, biruzuzanya, ibiharuro bisa nkaho ari bimwe, ko kimwe usanga gikora mu kindi cyangwa kimwe kiva mu kindi. Ego. Hari ibindi twibuka by'amatangente biri muri geometry. Ibyo ni geometry ariko kandi na trigonometry. Ego. Mwarashe kuvuga yuko ibidukikije byose biri mu biharuro. Neza cyane. Dusigura ahantu uburyo ibidukikije cyangwa aya mababi tubona kujya zijya forme afise zihura n'ibiharuro. Neza cyane, sinzi ko no bibasigurira, ariko muri make navuga nabigize ku bushakashatsi je ubwanje, hama amwe mu mashusho mwabonye nashoboye gushira habona, bana ko afise icyahuriyeko n'ivyo tubona ahadukikije. Kandi ajya amashusho bwanje nayacafye atakindi nkoresheje uretse ibiharuro. Byemeza ko rero bishoboka ko buri cyose tubona ahadukikije cyakozwe n'umuntu cyangwa Imana yaremye gishobora gushushanywa hakoreshejwe ibiharuro. Ego. Ego no kuvuga utoye ibabi urashaka kuritora ukaripima ukavuga ati rigizwe n'ibiharuro ibi n'ibi. Oya, ahubwo sinabanga rigizwe n'ibiharuro ibi n'ibi, ahubwo ndavye sinzi forme ko biva mu Kirundi uko ryubatse. Ndashobora kuvuga ati ibabi nkoresheje equation iyi ni canke fonction iyi ni, noshobora kugira kurishushanya. Ego. Salomon, hari ukuntu twiga tukanumenga ibiharuro ni ibintu tuzokwiga hama natwe twigisha abandi, tutabona neza avantage ya mate canke tutabona akamaro k'ibiharuro. Ego. Ngo bishaka gutuma umuntu yiyumvira ibi canke agatora ibindi. Wewe umaze gutora ibiharuro nike kintu valeur ajoute, ikintu cy'akabije washiye ubona mu biharuro cyabaye cyane. Hanyuma ico novuga kw'ivyo muvuze, ego, hanyuma ibiharuro ubwavyo nasanze muri Afrika ntitwamenya akamaro kavyo. Hama je ubwanje mwumva ntabwo nize ibiharuro muri kaminuza mbere, je nize ibinyene by'ubuhinga bwa none nkoreramwo teise, ariko ibiharuro navyize muri secondaire gusa muri scientifique A. Gutyo habaho ikibazo nariko ngomba gukemura mu buzima, cyarabana n'ibya fiziki, hanyuma mbona ibiharuro bisanzwe bihari ntibishobora kugikemura. Ko kuca ntangura rero kugira ubushakashatsi ku ruhande rwanje kugira ngo ngire ico nongeye ku biharuro, gutyo ico kibazo nari mfise ariko ngerageza gukemura gikemugwe, ariko kandi nongere nterere no mu biharuro. Hama ico novuga ari akamaro k'ibiharuro, ibiharuro novuga ati n'ubuzima bwa misi yose, ndetse ko muri Afrika atakibanza bifise kuko umengo ni ibintu nyene byo kwiga, kuryo bw'uyu muntu ati wize ibiharuro atagutahura. Ariko ibiharuro icambere bimaze nuko ari novuga igisata gifasha umuntu kwiyumvira cyane. Ugiye umuntu akunda ibiharuro aba afise ivyiyumviro biteye imbere, kuko bituma ubwonko bwiwe bukora ku rugero rwo hejuru. Ariko icya kabiri ibiharuro koko bituma ubwonko bukora cyane, bituma kandi cyane bifasha kandi gukemura ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Ibi by'ubuhinga bwa none tubona kugira babikore bisunga ibiharuro. Ivyo bintu tubona byo kubaka amazu ni ibiharuro, ikanavuga ibintu byinshi. Ariko muri Afrika kuko twiga imyuga nk'imyuga gusa, tutiga inkomoko yayo,
bituma tudaha agaciro iki ibiharuro kugira n'umuntu ariko agira umwete kugira ngo atore ibiharuro cyangwa agira icyo yongeye ku biharuro umenga ariko agira ante atumwanya ariko ibiharuro hamwe twobikunda tukavyiga nama ndabwire ko yoba intango yo gushika kure no mu bindi bisata bitandukanye. Salomo, ibiharuro turabona avantage yavyo canke akamaro kavyo harimo résolution des problèmes, pensée critique, application pratique, modélisation, technologie, développement personnel, carrière variée. Muri ivyo nibihe umaze gutushako muri ivyo byose naho tizi biharuro kimwe novuga nk'iyo vuze pensée critique ico ni kintu nuvuga gikabura ubwenge iyo ukunda ibiharuro buri umuntu agira ane yiyumvira cyane kuko kwiyumvira cyane bigutera kugira amakenga kuri ibi n'ibindi abantu bagize bakoze bimwe rero ugasanga nyene birimwo amahinyu ugahera kukagira ane kabikemura Nijambo jemvuga ati munyamakenga arakiye. Yego. Hanyuma ikindi naco nkivuze cha modelisation. Imbere yuko ikintu cyose gikogwa. Umuntu abanza akagira nakaciyumvira. Rero inzu ntuyihagarika uko gusa utabanje kwiyumvira uko uzobigize ihagarara ishusho. Rero mu kugiha ishusho ubanza gukoresha iki ibiharuro. Ego nibindi byinshi muri make. Résolution des problèmes watoye ku biharuro byawe. Yabaye yacizo biyahe. Novuga ibiharuro natoye iko ngerageza gushira habona kimwe mu bibazo bizokemura nababwiye ko ari kugerageza cyangwa gushushanya mu buryo bworoshe ukoresheje ibiharuro nko kugira ubucapi ishugwe rya gusaba gufata ikaramu n'urupapuro ukazungurutsa cyangwa ukaronka logiciel ibigenewe ariko ubu nzoguha fonction runaka cyangwa equation runaka tukoresheje iyi equation cyangwa iyi fonction ati ibabiri imeze uko nuko uzowuritoye ati icugwe rimeze uko nuko tuzowuritoye urumva ko cyari kimwe mu bibazo hama no muri physique nego birafise application navuga iteye imbere ku bintu by'amaonde gusa sinoshoka ibi ndabivuga ko cyane ariko bizofasha hamwe n'ibi bya art na architecture muri make abantu muzi by'ubwubatsi nk'akarorero hari amalogiciel bakoresha bita za AutoCAD, Archicad. Ayo malogiciel rero ukuntu akora nko gushushanya ukoresheje imashini ariko jewe mu byo nkora cyane natoye nuko byo nakoze izofasha umuntu gushushanya inzu canke ikintu icari cyo cyose yisunze ibyo biharuro nawe badafise iki iyo logiciel. Ego. Muri développement personnel rero hoho ugarura gute? Mu bijanye no kwiteza imbere. Kwiteza imbere ubwawe. Bijya biharuro bigiye kuguteza imbere mu buhe buryo gute? Okay. Hama cyo kwiteza imbere navuga sinzi kinini no bivuga ko ariko biva ibyo ndabivuga bivanye n'ahantu usanzwe ndi cyuretse nk'ibyo bigiye muri application ho urumva ho gutera imbere cyo babyoroshe kuko umuntu niyo ufata agakoresha ibintu byawe ataco aguhaye cyo ni kimwe ariko naho ntoba nabigiriye application bihugu biteye imbere umuntu ashoboye kwiyumvira ikintu kikaza kigirira abantu akamaro hariho akantu vuga kankurajima akantu ko kumutera intege bamuha nkako ko sinakantu ngo bari umuhiga ko bamuhura ubuntu. Ego ibyo nico ni kimwe hamwe bibaye bishizwe mu gaciro umuntu nkanje urumva ko amaze imyaka irenga indwi yiyumvira ivyo fasha abantu mu kibana cyaro umuntu wo guca ashibura ama bakakira ivyo yakoze gusa nk'akarorero. Salomo uno munsi abantu bakino abakiri bato bakino gihe iyo bumvise ibiharuro baragira ubwoba kubera ko babona ibiharuro mbere n'ibintu byo kubamena umutwe ntibabona akamaro k'ibiharuro atari ukubyiga no kubyigisha. Ego uno munsi we nk'abajene ni giki ushobora kubahimiriza cyo tuma bumva kabisa bahurumbiye gukunda ibiharuro?
ego murakoze cyane hama naje novuga kera nari meze nk'abandi ndibuka mpejeje uw'icumi mu kimwe mu bintu nanka kwiga yari section scientifique bivanye n'ishusho mbi bari barahaye ibiharuro yuko vyiza ucusara umuntu nyene adafise isuku urumva nyene yapanje sinavuga yapayutse muga navyisanzemwo nabishitsemwo naratangaye nasanze babibeshera ico ni cyambere nokangurira abantu hamagarira abantu kugira gufata nkama ibiharuro kubimenya ntibituma ubutariwe ahubwo bituma umuntu novuga ateye imbere mu byo kwiyumvira hanyuma ico rero hamagarira ugwaruka no gukunda ibiharuro kubikunda ariko atari kubikunda gusa kugira ngo babimenye ubwo kubikunda kugira ngo bamenye nico bimaze mu buzima bwa misi yose ivyo hari abantu usanga byarakunda ibiharuro nta integral atokora nta equation atoresolva nta derivative atokora rero ugasanga ibyo bintu bigirana bihereraho ndashaka rero kugwaruka inyuma yo gukunda ibiharuro bakabimenya bace babyinjiza mu buzima bwa misi yose hama rero Gasalomo tukubajije namba atari banga warakoze ubushakashatsi uno munsi woba ufise ahantu hegeranirije mvuge mvuga ngo ama fonction wotuma uvuga ati iyi ijeje gucapa inzu canke iyi ijeje gucapa ikaro canke ijeje gucapa ishugwe hoba hariho ahantu wegeranirije ibyo bintu canke nibyo wiyumvira ugaho umuntu mu buryo bw'ibanga. Okay, icyo kibazo navuga ati nivyo nk'umushakashatsi ndafise icyo nakoze kandi amaresultat ndafise uburyo bwanje nyene ndayabikamo hanyuma sinavuga ngo nafise fonction imwe yogira yocapa inzu cyangwa yocapisha ubwo ariko ndaza ati mfashe fonction nkayiteranya nijya ati vyompa ikintu runaka ku bintu biri complexe nk'inzu n'ibindi ko nk'utuntu turi simple ariko nshobora kubona taka ati ya fonction imwe yogakora cyangwa ya equation imwe yogakora nuko Salomo turiko turaraba ni ibintu byinshi biba bikeneye decor bakoresha decoration ndavuga y'amashugwe amarido impuzu zo kwambara amashati amakaro ikintu cyose tubona kirahuye na bijya biharuro mwatoye ni kuvuga forme yacu uburyo kikozesha imbono yacu mwibaza yuko abasanzwe amakampuni asanzwe ashira ajya mbono cyangwa ijya forme kuri ivyo bintu mwibaza ko bakoresha ubuhe buryo mwibaza ko mwe mubarondeye ngavuga ati jewe mukagira exposition y'ivyo mwatoye nimwokorana kumbure vya bintu byawe bikagira agaciro gakomeye. Okay, cyo ni kibazo ciza mbere ntibeshiye n'inyuma yaho nkoreye bijya igihe ntangwe kumubwira abantu ko ari byo nshoboye hari n'umwe mu bantu bandondeye ariko ntibyakunze ko dukorana ku mpamvu ntashimye kuvuga hanyuma abakora mu izo company canke bamwe ayo mahinguriro bakenera ibintu nkabijya basanzwe nyine bafise ubundi buryo babikoramo novuga buteye imbere kurusha ubwiwanje naho bukora nk'ivyo nkora ego nico gituma umuntu nkanje urumva batanyiyumvira ko cyane ko bo bagura amalogiciel nyene abazungu bakoze akora ivyo bintu mu buryo bwihuse ariko zuba ngo banyikoze ko sinogira ico nterera nogiterera ariko ku rugero rwo hasi ngereranije nubwo bagezeko gusa yaba barundi twari dufise umutima wo guteza imbere ivy'iwacu sinzi umuntu nkanje nanje bagize ntibamushigikiye hama nanje nisunze ubwo bumenyi mfise akamfasha logiciel nkizo bagura hanze tukazikora iwacu hama tukagirane bakaza barazikora ko atarinje kujya hanze ego Salomo musanzwe muri aba informaticiens ubwabo mu buhinga bwa none hamwe muvuze logiciel mu buhinga bwa none nyene ubwo nimushaka kwegerana n'abandi banyeshuri n'urundi gwaruka nkawe rubishoboye
mukadevelopa ca kintu tukaguma muri made in Burundi, logiciel igakorerwa ngaha n'umudevelopa yateye bya bintu akaba undi wo ngaha nyene. Ego icyo ni umwe mu migambi mfise kandi navuga hamwe noronka uburyo nohera ko gukora. Ego n'umugambi mfise ibihe birebire ariko kwegeranya abandi uko nyene ntivyoroshe, hari ibisabwa ivyo nkirondera. Hama ikindi naco gituma ntarashoka ndawushira mu ngiro nuko naburya buhinga mvuge mfise ubwabwo sindashobora kubushira habona ngo bubu bwemewe hama ndabwigisha abandi. Numva iyo uri umushakashatsi nsigura ngo ucukoze ushugira kubwo nyene ucigisha abantu. Oya, ubuhinga inyuma yo kuja ahabona ukemezwa n'abandi kwa niho nzobwigisha abandi, hama nk'ico kimwe mu byo bwokora naco nshobora kugira ane kugishikako. Nk'ubu hagira hugururwe societe izokora amakaro. Yego. Numva ko bakeneye umuntu nka Saloma azara bakubitira ama design y'amakaro ataravuye hanze y'u Burundi nyene abikorerwe mu Burundi na ya forme ibiyo mu Burundi nyene. Ego ico kintu sinobesha ndagishoboye. Ndagishoboye. Nibaramuka rero banyiyumviriye ko sinzi canke ninaronka akaryo nkabasanga bakabona ati ndi nico noterera nofasha cyane, nofasha cyane. Kimwe mu bintu mpora nibaza hari igihe usanga nk'ubu wora bakeneye canke bo baragukeneye, ninde akwiye guturukira uwundi? Muri make yorana societe itanguye ibikeneye abakozi. Ibikeneye abakozi rero bo ubwabo bivanye n'intumbero bafise, ne bamenye ubwoko bw'abakozi bagirana bahamagara. Nisanze profile yanje irimwo nogenda, ariko urumva nyene nta CV ndabifiti ko kuja gutemwanya ati ni impano yanje. Nabyo urazi ko bitoroshe ku muntu ashinze entreprise yiwe ashaka abantu bare experimente babikoza n'ahandi kugira ngo nawe bamukorera atera imbere. Noneho urabizi intumbero ya entreprise runaka ntabwo bari guteza imbere abantu ahubwo no gutera imbere ubwayo. Cyo naho vyoba nk'utwiyongerako sino mu vyibanze nuko bobo watera imbere. Tugaruke ku kintu bitwa recherche scientifique. Ego. Tiko twumva ubushikiranganje bw'indero, twumvamo education et recherche scientifique. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Ariko umenga ukanu kubushakashatsi nta nguvuga afise. Kandi cyari kimwe muri ibi. Ubushakashatsi bumaze kubona ibyo mwakoze canke ico gisati ubona gihagaze gute cy'ubushakashatsi mu Burundi? Muri make sinzi ku ruhande rwanje navuga imisi itari mike irahaciye bwiye abantu ko ndi umuntu ariko akora ubushakashatsi mbere ndanabereka amwe mu marezilita nageze ko mu bwo bushakashatsi, ariko nkuye kubesha nta numwe mu bakora mu bwo bushikiranganje ariyumvira azambaza ati ibyo bintu byawe biri gute. Birashoboka bakaba batabimenye sinobapfubira, ariko bamwe rero bo barabimenye ariko bakabona ari nta gaciro cyane ntaco bimaze gusanga umuntu nkanje. Ibyo byoca biduha ishusho yuko icyo gisata cy'ubushakashatsi cifashe mu Burundi. Ciye hanje aho ngeza nabo tuvugana hari umwavuganye wo hanze y'igihugu muri Cameroon tutaramushikira bwo muri kaminuza y'u Burundi niho nkunda kuba ndiko ndakorera n'abamfasha. Nabonye ibintu bya recherche mu Burundi ntivyitaweho cyane, ngo nawe ngira ngo ugire recherche uguma wigwanako itotomoya, mu gihe mu bindi bihugu recherche ari ikintu bashiramo imitahe minini kujya umuntu afise uwo muhamagaro bamubonye abo bamushigikira muri byose ko bazi izotanga umwimbu mwiza kandi zogirira akamaro igihugu muri byinshi. Ariko kumvo zuko muri Afrika cyangwa mu Burundi cyo bintu ataho tubibona
tuzi ko abazungu bicaye muri laboratwari bagatora inyishu z'ibibazo byose dufise, twe ni ukwiga gusa hama tukagirana tukapurika barindira akazi ni ukwiga hama batwigisha amasolisiyo batoye ati mwe ikibazo iki ni iki, inyishu yaco ni hama tugaca natwe twiga ivyo nyene hama tukabahuko. Ariko nkundire ndabivuge, turakwiye abanyafrika kugira nte gukanguka. Burya Imana ntiyashize ubutare mu Burundi, ntiyashize ibitoro, ntiyashize byose ivyo tubona naturel, hama ubwenge bwo kubihingura bivemwo ibintu kibujana hanze. Ahubwo twebwe nitwe twagize nte twiyicariye turaryama, ntitwiyumvira kugira ico dukoze kugira ngo ivyo bintu kama biri mu Burundi tubona abandi batwara bagahinguramwo ibidufasha, natwe twicare tugerageze kubihingura hama turonke tubikuremo ibidufasha. Rero tuvyumve ko ubwenge bwo kubikora tubufise, ariko mu gihe cyose turafata ingingo ngo tubushire ku kivi dutangure kubikora, tuzokwama turi abanyene twimba ubutare tububashira kuri rumwe, hama babukoramo telefone bakayizana tuyigura amamiliyoni, mu gihe natwe ubwenge twari tugize tubufise. Ego ako kantu ko kudahuriza ko je nari umuntu abwiye ati vyoshoboka ko telefone ikorerwa habijya vyuma byose je swisse ko bihari ibidari two bisaba aho hafi muri Kongo. Ambwira ati ntibishoboka, twe dutegezwa kuguma dukorera abazungu. Uremeranya no umuntu sinemeranya nawe na gatoyi, gusa ashobora kuba ari hageza gutahura. Kandi ikindi twomera nuko umuntu atacagerageza ntacashikako. Tubayeho n'abanyafrika tubayeho ubuzima ataco bugerageza, nta muntu afata risk ati mpimi iki niki ndabico byotanga. Oya, barakwigisha gusa ati iki niki kiruko nuku ukaca ufata uko nyene hamwagirane. Mbere sinzi ababikoze abaribo, abanyafrika ubwacu nta cizere twifitiye, turiyizi ko turi abantu bafise ubwenge bukeyi kugira tubeho iminsi yose tuzo depanda ku bandi. Icyo bikadutera kandi twariyakiriye ntacyo bidutwaye, reka twiyumve ko twibeshe. Dukanguke dushire ubwonko ku kivi dukore icyo nzi kandi nibonye ko nuko bigirana bishoboka ko natwe tugira ibyo dushitseko kandi by'akamaro tutabanje kugirane gusaba abandi ngo badufashe. Ujye mwinga muri Cameroon mwaganiriye? Ego. Ujye mwinga muri Cameroon mwashoboye kuganira mwaganiriye? Sinzi kari Cameroon cyangwa no mu Cameroon no mu bantu bariko bagerageza kumfasha, hama muri make nawe nyene namurangiwe n'ubundi wo mu Burundi basanzwe bakorana, ariko we babamuzi nk'umuntu abishoboye cyane ivyo nakoze kumurusha amunconnectako. Amatuganiriye muri bike twaganiriye, yarambagije cyo nakoze uko biri, ndamubwira uko bimeze, hama ndabimwereka ati ni ciyumviro ciza, ati kandi jaho ngeza naho ndakizi, ati rero ruwo gutegwa intege kumbure naco nicaje habona kizokunganira ibindi, hama bishobore kubandanya biterera mu gukemura ibibazo bihanze navuga isi canke mu guteza imbere isi muri rusange. Murakoze. Afrika turafise ingorane yo kuronka numva nka certificate canke ko ubushakashatsi bwacu bwemerwa. Twagiye turabona mu bushakashatsi bw'imiti bwagiye buragaragara canke abanyafrika bagiye baratora byagiye biragorana ko bwemerwa muri OMS. Iki kintu cawe uribaza ko naco cyo kwemerwa mu gihe niyo miti kandi twarapimye tukayivuza igakiza abantu, ariko byanka ko yemerwa. So kiririye kuba oni canke ibihugu rutura by'abihugu bikomakomeye bidadukundira ko ibyacu byemerwa. Murakoze. Hama ico kintu novuga cyo cy'amabreve nta vyinshi ndakizi ko je sinda ivyo nakoze sinda breveta nanje ngo naiko banka canke bemera, ariko muri make Afrika turahomba cyane. Burya novuga abazungu batwereka aho bageze mugabo akaduhisha aho baciye. Rero bobo tumenye ko nivyo baradutanze kurondera, kandi uko kuntu badutanze
bageze ku rugero rwo hejuru kuturusha. Rero barashobora gufata ivyo umuntu yatoye n'ivyo naho byo wabifasha abantu babigereranije n'ivyo bagezeko bakabona ati ibi ni nk'ivyo umwana ariko arafyina. Rero ico gituma n'uwo ariko arabikora acagira aca acika intege. Ariko burya umuntu akweretse ahageze muga akaguhisha aho yaciye ntaco bikumarira. Rero kubona abantu nk'abo nka jewe dufatiye ku ruhande rwanje ivyo nakoze bishoboye kubonwa ko nahari ivyo ari byo ku rugero ku rwego rwo hasi gutyo babishibura akajavuga ati wa munyafrika yariko aragira arasara arafyina. Ariko sivyo kuba nubahuze kugera ikirenge mu cabo nkatera intambwe nerekeza nabo iyo bageze nkafatiye inzira nagomba kugira kubandanya ntego intege kumbure mu gihe ntazi nanje nkazoshika ku rugero bariko nka ntituwe iminsi yose kumbozo ko badutanze gutambuka bace batwamiza mu mugongo. Oya ivyo sivyo. Rero abanyafrika ico kintu ntiturakerebuka ngo tukibone, turakengera ibyo hasi by'iwacu tukizigira ibyo hejuru by'iwabo, bigatuma ubuzima bwose tuzobumara turabaja babo twiga ibyo batwigishije tubona ibyo batweretse muge natwe dufise amaso yo kwibonera, ariko ko atabona ku rugero rw'iwabo amaze igihe kirekire abona tukaja duhitamwo kwibera impumyi ati nimutujana aho mushaka. Ego mwaravuze yuko abantu mu kibano bashaka kubafata ukundi kubona kaja mu mavuze kanyubase mvuga ati iyo umuntu atashaka kubona uwo muntu we abona ibintu muri brage canke mu kutabibona ariko ukabibona mu kuvyiyumvira. Yego mu kibano canke abantu bari hafi yawe bavuga iki kuri Salomo yazanye ikintu gishasha amplis muri matematike tutamenyereye? Sawa, navuga uretse abo navuze kera mbanze mfate nk'ubu ahantu bose duhura cyo bambaza ati wari wipayuye uja kwiparatura ngo watoye ibintu ni numwe kwijana ntera intege nyene kubahuka ibintu nk'ivyo nubahutse si vya bose bisaba kurinda hamukemera ivyo abantu bakubwira gusa woba wifitiye ico ugirana ico ushaka gushikako. Hama abantu nivyo ntibontahura bose ntibontahura bose kandi hamwe bontahura bose n'abandi nka bose mu gihe nanje ndutandukanye nabo nkuko bigaragara mu nzira nafashe mu bikorwa nkora. Kubw'ivyo batantahura ndabatahura ko ibikorwa byanje shobora kuba birengeye gutahura kwabo kuko bakabibona nk'ubusazi, ariko jewe ico nshaka gushikako kandi cyoroha vyaguma ndabizi kubwo gushozwa n'Imana ko nzogishikako. Yego Salomo nabundi turacakubaza kumbure ibyo heje kuvuga bisa nkaho bigereranye nk'intambamye, ariko wewe iyo uriko urashira ku rupimo ubushakashatsi bwawe nizihe ntambamye nyamukuru ubona imbere yuko tuzakuja ku bindi turabe nayahe ma vision ufise aho wifuza kugera, ariko duhereye ku ntambamye nyamukuru ubona mumaze guhura nazo mu bushakashatsi wagize? Hanyuma imwe mu ntambamye nari mfise kandi yambangamiye cyane kwari ukubanza kwanza kuronka abamfasha. Burya kwemeza abantu ko hari ivyo ndiko ndakora kandi nkeneye umfasha byaransabye ingufu nyinshi, ariko mu nyuma ico cyavuye gitora inzira naronse umuntu amfasha kandi amfasha cyane. Ego ariko ikindi kimbera intambamye niki burya ubushakashatsi ni ivyiyumviro, hanyuma y'ivyiyumviro bisaba kugerageza rero ivyo vyiyumviro vyawe. Ivyo navuga ko mfise byinshi niyumviriye nanditse, ariko nubwo ndabifise mu vyiyumviro no ku mpapuro byagomba rero kwemezwa ko ari byo cyangwa atari byo biciye mu ma experience kugerageza. Utahe wacu nta hantu umuntu afise ivyiyumviro
ashaka kugerageza yogeragereza muri make nta malaboratware dufise handi ugasanga kubera ubukene umwana nta n'akamashine afise ko nanjye ico kibazo carankoze ko igihe nabayeho ntafise imashine ugasanga n'ibindi kubera ico kibazo c'ibikoresho naco carambangamiye cyane kandi nta n'ubu kiracambangamiye ku rugero rwo hejuru mbere abavyumva baba bazi ahantu ho kugeragereza ibintu bagera ko bandangira ko ndafise byinshi shaka kugerageza byo vyihuta cyane mbe nkunda kugira mu buzima bwanje bwa misi yose cyane iyo ndi muri iki gikorwa cyo gukora ubushakashatsi. Okay, hari ibindi mwifuza kuzokora ko ubushakashatsi naho biba bikiri banga canke muvuga ati reka mbandanye nkuze ibi canke murimba ko umengo umunsi umwe muzokwicara mwiyumvire n'ibintu amahangiro na cyane muri make ibintu by'ubushakashatsi ukuntu bimeze afite navuga ari ikintu bita inkabuzo sinzi ko navyumva ni motivation sinzi ko numva no kivuga ariko ari ikintu bwacu kigukaburira kugira ubushakashatsi muri make je nabigize intumbero sinshaka ko ubuzima bwanje buzorangwa n'amashure nize bango ni gihanganye kubera yiza hana ahubwo nshaka ko ubuzima bwanje ko nzovugwa ku bibazo natoreye umuti nakemuye rero uretse bijya biharuro nakoze ndafise ibindi bintu byinshi imbere nakoze kandi mbandanya nkora ntaraheza mu by'ubushakashatsi nasanze nyene navuga iyo wihaye intumbero n'ubwenge cyane uvuga ubwonko buramenyera hama gukemura ibibazo bikaba ubuzima bwawe rero ndafise byinshi ndiko ndakora ku bushakashatsi kandi mfite aho ngejeje naho ntaraheze ego hari igihe umuntu aba ashoboye ubwo bushakashatsi canke ubuhinga kanaka ariko nkugasha usanga yarose akazi ahembwa ku kwezi bigasha bituma ataba concentré na bwa bushakashatsi ico ntikiri muzava bigushikirana cyane cyane uri musore mu misi miki urakeneye umuntu muzoba muri kumwe ariko sinzi mu yindi misi urakeneye umuryango ivyo bintu nshaka gutuma bikanyoha bwa bwenge bwo kwiyumvira vyabi ego nababwiye ubushakashatsi bwabo recherche icanirizwa amafaranga uronka akazi ka mpemba ibyo biramfasha kuko mu bushakashatsi ari gihe nshaka kuja nk'ahantu kuraba ikintu ryako kazi niko kampa ubwo buryo bwo kujaho hantu nkenera amafaranga yo kugura igikoresho runaka wari kuronka akazi mbere navuga ni bimwe mu byamfashije cyane mbere nari nkeneye n'akandi naho konsaba kwiyumvira cyane gukora cyane mu gihe ko bakampa umutahe wo kugura ibindi byinshi nkeneye mu bwo bushakashatsi no kwemera nkakora iyo sacrifice hama kugira ngo ndonke ubwo buryo nabwo nkeneye uko ubushakashatsi ntakeneye ubwonko gusa ndonke ubwo buryo nkeneye hama finance ubwo bushakashatsi bwanje bw'ivyiyumviro hama ico nacuvuze c'umuryango navyo nyene birafasha kandi uretse ko atari misi yose ariko kandi umuryango bisigura ko ufise umufasha siko none ufise umufasha nyene agufasha gushika ku ndoto zawe ndonse ubundi muntu ansengera antera intege sinzi antegurira udufungurwa ntashi urumva biri mu byo tuma noroherwa nyene w'ibyo byose uretse gusa satani aba yavyivanzemwo nayo ubwabyo bije biri uko ndabishaka iri mu byo mfasha nyene kuba efficace kandi bigatuma noroherwa gushika ku ndoto zanje zo ku rwego rwo hejuru. Impamvu ndabivuze uko nuko nzi umuntu ari yatoye ibintu bikomeye ariko birangira agiye gukora akazi bamuha akazi ko ku kwezi bwa bushakashatsi nibaza ko mwenga bwashiye buherera ngaho nyene
ego birashika muri make iyo ikintu bagikora ata vision ufise biroroshe cyane kugira kukivamo ariko mu gihe wari usanzwe ufise vision runaka ikintu cyagikoreshwa n'inzara akazi nikaboneke nikabure urashishikara ugeze ushitse hamwe bashaka gushika umuntu nawe nyene nimba umuzi uzomubwira ati garuka ku kivi akazi ni keza ariko ntikagutesha intumbero nimba vision yawe nyene katari ako kazi ego umuntu yakwifuza gufasha Salomo muri ubu buhinga canke mu bushakashatsi yoza ari umeze gute yoza azanye ego umuntu yakwifuza gufasha Salomo bintu nako yoza azanye uza yifuza gukuza indoto zawe ego cyambere navuga uburyo burakenewe cyane nko nabibabwiye uburyo burakenewe cya kabiri yoza azanye yoza nkuko anzaniye nk'abandi nkanje nabo barota gukora binini burya abantu turakarishanya ufise nk'uwundi mushakashatsi ubona abirimwo kamunzanira tukabaho dukarishanya duterana intege naho twatire ko dukora bimwe ariko ahageze nkabona ati umuntu nivyo nawe akangira inama nziza ati nakoze ubwira nshika ivyo byomfasha hama kindi naco sinzi ko ari umuntu yokizana hamwe noronka rero nk'ahantu kumwe nabivuze aho kugeragereza ubushakashatsi laboratoire ego nayo wamfashije cyane kuko icyo ni kimwe mu ntambamyi ngira mu buzima hari ibyo mba nimba ati nzogerageza rimwe nkanabiheba ibindi nkanavyibagira ariko iyo ndabigerageza nkabona resultat bitanze nca nimba ati kino gihe nyanyura kwiga ugira kibe gitange resultat nshaka canke ibindi hanyuma icyanyuma cyo kumfasha mbere atari jewe gusa mu gihugu hariho abandi bantu nkanje bo bataranubahuka rero hoboneka umuntu arema ikirere cyorohereza abantu nkanje impano zacu zikaja habona hama tukazishira ku kivi zikamenyekana byotanga umusaruro atakuja habona gusa ngo abazungu bazibone hanyuma bazigure baje kuzikoresha iwabo ahubwo zije ku kivi ego kabati turafise umugwi w'abantu bariko bakora recherche nko kuri nikere nk'akarorero kuko naho bise ubutare hariya na hariya kasanga barakevye barabona uburyo bundi bushasha bwo kubwimba canke ibindi bitandukanye canke ibindi bwoko bwabo ego ivyo vyose kuba rero kurema ikirere environnement yorohereza abanyempano kugira ngo izo yabashakashatsi kugira ngo bazishire ku kivi hama nkuko abandi babikoze zigira ico zishitseko cyofasha societe nabyo byo wavyiza cyane rero nahoze nibaza muri izi university zikomeye cyane zo ku rwego rw'isi za Harvard University, Oxford zibona ikintu kanaka akavuga ati cyatuye abanyeshure biga muri Oxford, muri Harvard, muri University ya Massachusetts n'izindi nyinshi ariko ni mu Burundi bigoye kubona abanyeshure ba kaminuza ivyo batoye kandi umutwe ndazi barawufise neza ico ndakivuga ko ndeke nivyo apara y'abanyeshuri usanga n'abarezi usanga bati aba n'abashakashatsi bo kwishure runaka dukesha ibi bintu muri make muri Afrika ikamvuga ati nivyo turiga kandi twiga neza ariko ari kuntu twigana intumbero zo ku rwego rwo hasi cyo tumubona naho twiga twitwa bazi ariko ntabyo dukora bigaragara oya rero ico kintu nabako cyo bikunze cyo ba mu ntumbero za education cyangwa z'ivyindero mu Burundi taro kwiga gusa ngo twitwa bize twige kugira ngo tugirene dukemura ibibazo yana ko Afrika ibibazo birijya nino kandi nyuzuye abantu bitwa ko biza ariko
ni bande bari ku kivi kugira ngo batorere umuti iki n'ikindi ibibazo biri muri Afrika n'abize ubumenyi bafise kenshi usanga ari ubwo guca umukate gusa mbe ndabayeho rero nacyo ni ikibazo gikomeye kandi twabonye ko muri matematike ikintu cya mbere avantage ya mbere ya matematike ni résolution des problèmes ego kandi nta muntu n'umwe atize muri Afrika atize ibiharuro sinzi ngira sinzi ko byokunda nibaza ko wize wese yavyize arazi bikeyi basi kandi nyene simpakumenye ibiharuro ntawo bimenya vyose umenya ivyawe ariko ivyo uzirevye iwawe kubaho witwa ububizi gusa atacu bimaza mu buzima bwa misi yose cyane cyane mu gukemura ibibazo ibi n'ibindi avuga ko bisa n'ibiba bipfuye ubusa bisa n'abaheraheza tugaruke kuri digitalisation mumva ko mwavuze ko muri aba informaticien cyangwa abo mu buhinga bwa none yego muvuga iki kuri digitalisation ni ikintu dukeneye cyane mu Burundi kuri iyi cyane impamvu hari ikigo CETIC kigiye gushira mu ngiro umugambi wa digitalisation mu Burundi umurundi wa wundi atavyumva neza yo kumva iki kuri digitalisation hanyuma kuko nabibabwiye digitalisation navuga turiko tugerageza gushira ubuhinga bwa none mu bikorwa vya leta ariko kandi twongere tubishire ku buhinga bwa none ana nk'ubu ibintu byinshi umuntu akenera muri commune muri zone hehe ko bimusaba girane kuja gutonda iki umurongo ariko mu byo tuzokora hariho ubwene tuzokorohereza aba n'abandi mu kuronka zimwe mu mpapuro bakina mu buzima bwa misi yose kuzitora hafi yaho baba icyo ni kimwe hama ikindi cya kabiri nk'ubu uburangamuntu ubona dukoresha n'ibindi urabona ko bukiri ibintu by'impapuro ku buryo umuntu ashobora kugira bune cyangwa butanu hama yajaha akaba yitwa uku akarongora umugore yaja ahandi akaba yitwa akarongora uwundi ugasanga ni umuntu umwe icyo ni kimwe mu bibazo tuzogirane turiko turakemura CETIC muzoshamo umufata zimwe mu nyishu turiko turatanga ico kirimo uretse n'ivyo no gukurikirana ibikorwa vya leta bitandukanye suivi n'ibindi canke uretse kubikurikirana kubimenyekanisha tugomba ko biba ibintu bigizene biri ku buhinga bwa none kandi biri mu buhinga bwa none ku buryo ubu bizoba byoroshe cyane ngo tuzi ubuhinga bwa none bworosha ubuzima hamwe n'ivyo ufashe ubushakashatsi bwa none hamwe na informatique yego biragufasha kugira uwe developer gose kiranije ibintu neza cyane ubu bushakashatsi nkora hamwe na informatique navuga ntibitandukanye na gato ko kimwe mu bikoresho umushakashatsi akenera vyumve ko uti informatique idahara ordinateur kugira ubike ibintu cyangwa kugira urabe abandi bageze urumva urakenera igikoresho nka ordinateur va rero biramfasha cyane biramfasha ntaho bitaniye na gato uretse ko byuzuzanya ajye madesi nawe nyine yacapira no muri ordinateur ego niyo nkoresha equation nyene ndayandika muri ordinateur hama wavuze ko cyabaye kimwe mu bibazo wigeze kugira ego nariko nkemura ikibazo mbere cyo muri physique yari problème yo muri physique nariko ndaresolve ku muhamagaro wanje nyene mbonye ko atabenshi barayikorako cyangwa atabandi barayikorako ngo kuca mbura rero ibiharuro byo gukoresha kugira ngo ndayiresolve bivaye n'ibihari ko nabona umengo ntivyuzuzanya ntibiri efficace mu kuresolve iyo problème tugarutse mu ishure Salomo ubumenyi bwe bwari buhagaze gute bwa manota y'ishure sinari uwa nyuma sinari mu b'inyuma rimwe na rimwe haraho narusha abandi ahandi naho tukanganya ariko muri make niriwe ndavuga kurusha abandi n'ibiki nari umuntu mu ishure umwe yidemarika yamenyekana ko ana mu ishure umuntu abamenyekana ati naka turiko turandera bamwe mu babishoboye mu iri shure ego naka turamwikorako ego nimbaza ko biriko biraza nshashana nako bashe gutora
École d'Excellence Excellent. plutôt. Nibaza ko biri mu bintu leta iriko kugira iziregeranya icabwenge tuzibaronke Ego icyo ndayishimira leta cyane ndetse ko hari n'ikindi nzoyisaba mu minsi gukora niyaba ivyemeye. Hama incabwenge rero ntikuba kuzegeranya gusa no kuziha ubumenyi no kuzishira ku kintu ahubwo no kuzishira ku kivi. Rego urashobora kuba uciye ubwenge kandi ukiga ibintu ukabimenya ariko ugasanga ushitse mu buzima mu Burundi bwuzuye ibibazo bwabumenyi ntacyo uri kurabumaza. Tukuziho umuntu aciye ubwenge gusa ariko ntacyo uriko uraterera mu iterambere. kandi mwavuze ko mukeneye laboratoire no gupimira ubuhinga ko muratora cyo mugomba kwiyumvira ariko tuzi ko mu ntara ya Cankuzo hari ishuri ry'ubushakashatsi nimba ntihenze hari ishuri uragomba kumenya wumve ko hajya nawe wafise ikibanza kugira uzoze gukarisha ubwenge. Aho numvise sinzi ni mu Karusi ahantu bita Irusi naho nyene mbaye numvise ko zimwe mu ntambamyi mfise hariyo inyishu yazo ntaco mbuza kuhisunga ariko nta makuru menshi mfise kubijanye n'ibikorerwayo ariko hamwe no kumva ari ahantu nkeneye kuba kuko hafise ico homfasha ntaco mbuza nanje kugira nti kujayo. Salome ndabashimire cyane mwiraheza ijambo mwobwira ubushikiranganje mwegukira bw'ubushakashatsi canke wa muntu ashaka kuvuga ati je Salome ndashaka kumufata mu mugongo canke murundi wese ariko mbizi ikiganiro canke babandi bavuga ati turya muhungu n'umusazi ibyo bintu. Ego hama eka mpere ku rwego rwo hejuru nkuko mubivuze ku bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Ego sinzi akagaja mu bushakashatsi kariho ariko ubwa mbere banze bevariwe basuzuma ati nivyo tumaze imyaka dukora mu domaine y'ubushakashatsi ati ne tumaze kugirana gushikaye. Nyuma yo kwevariwa rero ndibaza ko bazobona ko hari ikindi bagomba gukora kugira ngo niki gisata girene gitera imbere. Ntituramura abanyeshuri gusa abanyeshuri ahubwo turamura abantu bagizene bashoboye. Hama ico nico novuga ico navuze kandi ati birashika kaba batanyumvise ariko kubahezwe hafi umwaka ndabwiye ko hari ico nshoboye ariko sindonke n'umwambaza ati zana turabe. Hama kindi kintu nagomba kuvuga kandi gihambaye ni kwabo bantu biyizi ko ataco bashoboye ariko bavyumve ko bishoboka. Icambere bomenya mbe ubwenge niki. Ubwenge ntabwo ari uburongerano ese ubwonko bwuzuye ibintu kandi n'umutwe wacu ntabwo ari kigega oya ahubwo ubwenge ni ikintu ubushobozi bw'ubwonko bwo gutorera umuti ibibazo bidukikije. Rero ntitube mu bantu gusa bagenda ku ishuri tubimenye oya ahubwo tugende ku ishuri dufise ati ngiye kwiga iki kugira ngo nkemure iki muri society aho ni uzoba twitwa incabwenge nyazo. Hama ikindi bomenya nuko ibintu byo atavyo burya ibintu byo ntavyo ibintu by'Imana byonyene ari byo nayo ibintu ibindi byo byose ni by'abantu. Ivy'Imana tuvyubahe ntitubihangare ariko ibyo bindi tuzi ko byazanywe n'abantu naje tugirene tuvyiyumvireko hari naho twosanga ari aho bihenze cyangwa neza bati aho bihenze ugasanga hari aho batageze naje turagirane tukongerako tukaronka ibindi dukeneye kugira ngo duteze imbere ubu Burundi. Ariko kandi ibisimbivugira guhakana ko atakuri na guto kuri muri ibi canke ibindi abantu bagezeko ahubwo nanka gusa ko bifatwa nk'akarimbi ntarengwa kashingiwe ubwenge bwacu n'abazotukomokako oya ntibatangure gukekeranya basi ku buryo byavuzwe ati kinone ati bakivuzwe ati no kivuga ukunaho ibyo babive kati bakegeranye ku buryo byakozwe ati none iki cyakozwe uko ati ne nta yindi nzira yo kugikoramo hanyuma uvuye ubwo rugero nawe kugira ati bakoze ibi ati ne nta bindi byokogwa usanga intambwe ku yindi uhera hasi utera imbere
urateba ugashika ku rwego rwo hejuru, ariko ubayeho byose uvyakira ataco ukekeranye, ibukuri ibinyoma ivyo ukeneye udakeneye byose uzoguma wakimira. Ego kirene nico ngira ko ntazogira umuntu acika intege, bimwe mu byo ariko akora bibona ku rwego rwo hasi. N'Imana mu kurema isi yatanguye isa nabi, intambwe ku yindi, kugeza ku munsi wa gatandatu hageraho ibintu biba vyiza cyane. Umuntu afashe iyi nzira ntacika intege ngo ndavye ivyo naka yakoze ati nanje ndacari hasi, ati ndahevyo ya shishikara intambwe ku yindi, no munsi uko zakaje uzongorera kwa kandi icyakandi uzisanga inyuma y'igihe runaka nawe ufise ikintu kizima wo kwerekana imbere y'abantu kiragirane bakapresiya bakagiha agaciro. Hanyuma kuba atantahura nabo uburenganzira bwabo kutantahura, ariko ico nabasaba gusa nuko bovuga make. Yego burya ikintu cyose kihari ntikihari kubera abantu batawe igihe cyarondegwa, ahubwo kihari kubera uwarafise intumbero yo kugikora yashirutse umwete ugeze igihe babonye ico kimaze. Abantu badatahura abantu bihize intumbero usaba ko bokwikebuka ahubwo bakabashigikira. Mu bihugu biteye imbere hoho abantu nkatwe mvuge iyo babonye aho babataba nibo bo gutera intege. Izi nyabwonko dukoresha, izo ndege ziguruka, iyo miduga igenda yatanguye abantu babona ko ari indoto zidashoboka, ariko intambwe ku yindi barabigezeko. Ego hama nogira ko mbere mvuga nti abatantahura sindabasavye kuntahura gusaba kuko kutanahura kwabo ntikuzontesha intumbero. Ariko kandi ikindi abantu navuga batarakomera nibo bagwanijwe baca baheba. Nabo badatahura abantu nkanje noza ko basi boreka kubaca intege kugira ngo bacaburizamwo imihamagaro yabo, nibabareke babandanye bagerageze. Kugerageza ukananirwa nibisanzwe, hari n'abandi batanguye bareshuwa, ariko ikibintu kugirane no guheba. Salome ndabashimire cyane. Ubwo kenera Salome yo mu nka gutyo kenera kuvugana nawe mubaze bimwe mu byo yifuza kumubaza cyane byinshi. Ego hama Salomo sinzi notanga kanimero ka telefone nibaza kati kibazo 68 ubusa 736. Hama aho nsanzwe nkorera ibikorwa byanje bya misi yose nahanyene mwansanze muri setike. Hanyuma cyongera kuri ivyo hano ushobora kuntora ni kumutanga muri faculté des sciences. Hari undi muntu dusanzwe dukorana, ego na nyene wontoraho ngiye kubaza ashaba bakundangira tibakunda gukorana na naka. Ndabashimire cyane. Nanje ndabashimiye cyane. Nizere ko nundi munsi hazari ubushakashatsi bushasha bwa bonese. Yego. Cyane natwari ico twifuza gutera ku bushakashatsi bwanyu. Tuzoba nukuri nta kibazo ndahari. Sindahari ku bwanje gusa kandi ndahari no kubw'inyungu z'abandi, haba mwebwe mu kazi mukora, ariko kandi mwuko kumenyekanisha ibikorwa byanje navyo urana ko bifasha abandi benshi. Rero nkavuga nti nta kibazo ndahari, abandi bakeneye kuganira nanje mwabwiye ko imiryango yuguruye. Ego nta kibazo. Murakoze cyane. Namwe murakoze.